turabaramukije tunabipfuriza kugira amagara meza na cane mwebwe abakunzi b'ikiganiro ganira na muganga. Ikiganiro mutegurirwa n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega. Muri kino kiganiro murakurikirana abantu bashinga intahe bavuga ko bituye ikigo inshuti ya bose kabakiza indwara bagendana. Ikiganiro mwagiteguriwe na jewe Albert Minani, tubahaye ikaze. Mu gice ca mbere ca kino kiganiro tuganira na Desire Ntahondereye. Uyo nawe ashinga intahe ko yagwaye ingwara y'umutima igihe kirekire mbere n'ingwara y'igituntu, yagiye gukira yituye ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Desire Ntahondereye aganira na jewe Albert Minani. Mushinga ntahe turabaramukije. Amahoro neza. Je nitwa Ntahondereye Desire, nkaba mva ku mutumba wa Kivyeyi, komine ni Kiganda, intara ni Muramvya. Muba mwarigeze kugwara? Ego twaragwaye gose, hanyuma turahava turashika no ku kigo bita inshuti ya bose. Hanyuma tuhashitse baratugirira ibipimo, turavugwa, hama turafata imiti, turaronka agahengwe ko gukira. Duhereye ku ntango mwoshobora kutugira ku muriri neza na neza ingene mwatanguye kugwara, igihe ingwara yamaze n'igihe mwivuje? Jewe ndi umwe muri abo bantu bivuje kuri iyo nshuti ya bose, ariko imbere y'igihe naragwaye hari mu 98. Hanyuma iyo ngwara yaje umenga ni ingwara y'igituntu. Mu nyuma rero niho umwaka w'ibihumbi 2017 niho nasubira ndafatwa. Hanyuma mfatwa nko kumenga ni ya ngwara nyene ya tuberculose nyene umenga rigarutse. Hanyuma ntangura kubona nkarashije amaraso. Naciye mfata umugambi ntimboko bimeze uko rero jewe ndumva ubuzima buranse. Iyo maraso nabandanije ndayakarsha. Mu nyuma rero ndagwara, ndaremba, ndumva atatuguvu, ibyo gufungura ntavyo nari nkibasha cane. Hanyuma niho nahava rero mu nyuma nza numva umuntu aje kundamutsa. Hanyuma arashika muhira arambaza ati mbega vyagenze ngo iki, vyagenze gute ko wagwa ukaba gutyo? Ndamwiganira ntinaragwaye. Hanyuma rero akambwira ati shati hari ahantu numvise bita ku nshuti ya bose ati Gitega. Atabantu rero sinzi ko bashobora kuja kumvo zuko ntari ndahazi, kumvo zuko kandi ntari bwagende naho hantu Gitega. Naciye numva umenga ni kibazo kizongora kugira ngo abantu ndahamenye kandi nongere menye n'ingene aho hantu no hashika. Uwo muntu acarambira ati mugabo no guha nimero za telefone ati kuko abo bantu ati barafunze gukoresha ni nimero za telefone bakazitanga. Ati rero wewe wacu ugenda uzozubaze aho hantu ku nshuti ya bose atuvise nimero za telefone ntibo kugora gushika. Uwo muntu acarama izo nimero, amaze kumpa izo nimero nca numva umenga kugira ngo shike kugira ngo nze ngende naho nyene ni kibazo kitazonyorohera kumvo zo ko je ntari ndahazi. Niho nahava rero nkitura abantu b'abagenzi, hanyuma ndabaza umuntu bashobora kunjana. Bamaze kunjana naragiye no kuri ku nshuti ya bose aho hantu bita Gitega. Hanyuma ndahasanga umuganga aranyakira, ndamwiganira ingorane mfise, ndamwiganira iyo naciye nivuza. Hama amaze kunyakira arangirira ibipimo. Amaze kongirira igipimo, ico gipimo mbere c'umutima hanini ncangiriye, acambwira ati dogere n'ukuri zaraduze, ati ikintu bita hypertension ni ndende ni nyinshi. Ndavuga nti je ikibazo canje numva umenga kiranduhije kandi kirandemereye. Hanyuma arabona kumenga umutima urijuye, arabona kumenga ivyizigiro birantezemwo, kwihebura kurambayeko. Umuganga yaciye ambwira ati rema mutanga, ati urya kushitse ngaha uhejeje gukira, ati kandi uzokira. Nta vyizigiro birebire wamenga no vyakirana nko kabimbariye. Hanyuma rero arampa imiti, ndafata iyo miti. Maze kuyifata numva ntangwe kugira ibintu vy'agahengwe bukebuke. Hanyuma ndabandanya ndakomeza. Niho mu nyuma bambwira ati kubisanzwe ati ibipimo ubimeze neza, biriko biramanuka. Hanyuma ndabandanya nyene ndafata umuti, ndawufata uwo muti nyene kugeza naho numva umenga ibintu vy'akamitende birabonetse. Mu nyuma rero niho twahava rero turabonana n'abantu b'abagenzi, barambaza bati wewe kumeze uko ubu vyagenze gute? Jewe ubu uye nagahengwe ndahenzera ndagenda bukebuke, nikumbura Imana yanyongeye imisi yo kubaho bivanywe mugabo n'ukuntu umuntu agoma atarakaza yivuza. Niho mu nyuma rero amaze gufata iyo miti numva ngiriwe ibintu vy'akamitende. Hanyuma udukorwa nakora burya mu buzima bwa misi yose je ndumurimyi, ndahava ndagenda rero ngafatiswa nkagira akantu ka sport nkumvirizako nokora bigakunda, nokora bigashoboka. Hanyuma naho nagenda ngakora nkamara nk'imisi 3-2 nikurikiranya gukora nkumva nta ngorane, nkumva nta kibazo kirekire kibonetse. Ubu rero nciye muri make kuvyerekeranye n'ivyo kugira
kugira ngo menye ikibazo cyo kuja kwivuza ku nshuti ya bose byagenze uko niko. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga kwisoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. None ubu muravye ingene mwari mumeze muri ico gihe ubu mwoshinga intaye ko mwakize? Ego nukuri ibi byo gukira ndabishingira intaye kuko ndavye nk'udukorwa nkora ngaca ndaba nk'imisi maze ntariko ndayerera kuvuga nti nukuri hari akarusho k'imbere y'ico gihe ntari bwagende ku nshuti ya bose. Mbega uwo muti wo mu nshuti ya bose mwawufashe ikiringo kingana gute? Yo twarawufashe igihe kitari gito barantekereye umuti nzofata nk'imisi itari mike gusa nuko ntayibuka ngira ngo baraheze hafi nk'indwi zibiri canke hafi ngira nka zitatu nuko ntavyibuka neza mugabo harabaye ngira ngo nk'indwi zibiri zitatu ndawufata. Muri ko muraraba rero za ngwara mwatubwiye waba wa mutima cyaba ca gituntu mwe muravuga muti inshuti ya bose yaramvuye burundu koko? Kuvyerekeye ivy'umutima ubu ntubiruka cane ariko ico nshingira intahe n'ikintu cerekeranya n'ico umutima ivyo rero vy'uwo mutima no bishingira intahe kubu wakize. Kubijanye nuko kuntu wakorora amaraso ubu iyo ngwara yo gukorora amaraso yoyo yarakize neza? Kuva ico gihe mvuye ku inshuti ya bose nta bintu byo gukarasha amaraso nasubiye kubona nukuri novuga ni ayo maraso yajanye n'ivyo bihe kuko maze kuja ku inshuti ya bose ntabyo nasubiye kubona. Hariho rero abantu rimwe na rimwe bavuga bati imiti yo mu kigo inshuti ya bose irazimvye we uri kuraraba mbega niko wabisanze canke niko bivuga? Kuvyo kuzimba ntabyo noshingira intaye cyane ariko mugabo ikibabaje suko umuntu yohaya amahera ahubwo umuntu yohaya amagara. Nimba wozimbwa ukabona barakora ubuzima amahera ararondegwa akaronka mugabo ubuzima nta umuntu abugurira kuko nta soko turabona canke imangazini gurirwamwo ubuzima ariko ico tubona nuko umuntu avuwe agakira atarabibe ahubwo araba akamaro vyamumari. Dusubiye inyuma gatoyi kuva muvuye mu kigo inshuti ya bose haheze ikiringo kingana gute mwarakize? Nagiye kwivuza mu inshuti ya bose zari tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mu 2018. Kuva ico gihe ibyo kuvuga igihe giheze urumva kuva izo tariki 9 z'ukwezi kw'indwi mu 2018 kugeza kuri izo tariki turiko turavuganira ko no munsi urumva igihe kirahaciye ariko ho imbere yaho nta misi 3 canke 4 yahera kandi nkurikirana ibintu vyerekeranye n'ivyo buzima bwacu. Dusanze tuzi yuko abavuza imiti kama rimwe na rimwe hari abantu babirengagiza bibaza bati bo barabapfumu mbega mwebwe mwamwemera Imana ibijanye n'ico kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mukigiranya n'ubupfumu mwebwe nkawe tuico kigo mukavyibonera kikabavura? Kubisanzwe jewe ndumuntu yemera Imana kandi jewe natanguye ibintu by'agakiza mu 85. Je sinavuga ngo nabapfumu kuko barakoresha ibipimo ku nshuti ya bose niyo mpamvu ntovuga ngo ari abapfumu ahubwo abo baba bavyita uko canke bakabivuga uko ngira ngo nabantu batabizi canke batarabibona amakenga nk'abo bantu yohera aruko bishikiye bagahinyuza bakibonera ko atari abapfumu nico gituma ntovuga ngo nabapfumu canke nshingire intahe nk'abo bavyita uko. Muravye muri kino gihe murabona ko hari ingwara nyinshi usanga zidakira canke zarayoberanye mugabo urumva yuko umuntu yituye ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ashobora gukira ingwara batamenye ni yariyo. Mwebwe mwotera akamo akahe kabene gihugu bafise bene izo ngwara boba barabuze aho bashobora kuzivuriza? Kubisanzwe nk'umuntu yafise nk'iyo ngwara cyo mubwira nti arazogenda nawe nyene itura ico kigo yigana ingene ari n'ingene ameze hari imifashanyo bazoyimuha n'imiti bazoyimuha. Mwebwe ikigo cy'ubuvuzi kaba inshuti ya bose mukizi kwiki? Tukizi kwivyiza kuko je nk'ubu naragiye ku
inshuti ya bose ndivuzaho ndakira. Hanyuma ivyiza navyo nuko n'ubu mbandanya numva n'abagendayo babandanya bivuza bagakira. Nibwo buryo numva twomenya canke twovuga ku vyiza vy'ikigo c'inshuti ya bose. Hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu rirekurira ubuvuzi kama gukorera ku mugaragaro. Mbega mwebwe iryo tegeko murivuga kwiki? Turarishima kuko ubuye abantu bose bafise umwidegemvyo wo gukora no gukoresha ubumenyi Imana yabahaye. Nico gituma ubikoze akabikora mu buryo burekuwe n'amategeko, na bugingo hoho wumva hariho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ribirekura kandi rikabishingira n'intahe. Je nibaza ko ivyo atangorane atakibazo kirekira, ahubwo gukora umuntu agakorera ku mugaragaro agakorera ku muco ari byo bikorwa vyiza kandi vyohimbara n'abantu bigahimbara n'abatuyoboye muri iki gihugu. Ubuvuzi kama burafasha mu bitari bikina cyane cyane bugafasha leta y'u Burundi mu kubungabunga amagara y'abene igihugu. Mbega hari nk'icyo musaba haba nko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida ndetse n'abandi begwa n'ikibazo c'amagara y'abantu kugira ngo ivyo bigo bishishikare kugwizwa mu Burundi, gutyo abene iyo bakitswe n'amagara baronke aho bitura? Ego mu byiza vyogwizwa kandi bigakomezwa. Nkaje urabona mva muri commune Kiganda ariko nafashe déplacement yo kuja Igitega. Niyo byaba biri nkaha mu Gatabo canke bikaba nkaha hafi mu yindi mitumba canke mu yindi micungararo yacu twegereye, ntawe ari kwirigwa rafata déplacement ya kure canke ndende. Vyiza rero vyogwizwa bikaba hagufi umuntu akaronka nk'ahantu yo kwitura, ahubwo bibaye hafi bikaba ngombwa umuntu akagenda atama déplacement atakwirigwa umuntu aratanga amahera. Vyo bari vyiza cane mu buryo bwo kwiyunguruza, hanyuma umuntu agakoresha ahantu akoreye hafi. Nivyo vyo bari vyiza cane, vyo bari bifise n'akamaro. Baratandukanye gose n'ibintu by'abapfumu, ariko nshingiye naye ivyo by'ubwo buvuzi kama by'inshuti ya bose butandukanye n'abapfumu nk'ubusaruko n'uburengero. Ijambo mwohereza ko nirihe? Ijambo twohereza ko nuko abantu ku bisanzwe baba bagwaye ingwara bakivuza ntibamenye ico bagwaye, kandi bagafata ingendo ndende zo kwivuza ku vyiza. Bumvise aho hantu bakaronka n'uburyo bwo kugenda, bogenda naho nyene bagashikayo kugira ngo babapime babarabe ingene bimeze. Bo kwigora bakagenda bagashikayo, hanyuma naho nyene bagapoza bakaraba bakabona ingene bitondetse, hanyuma bakazobaho bashingira intahe ico bazi nico babonye. Mwoshobora kutwibutsa akazina kanyu naho muba? Je nitwa Ntahondorere Desire, nkaba mva ku mutumba wa Kivyeyi, komine ya Kiganda, intara ya Muramvya. Murakoze. Murakoze namwe. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi, mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofos Akado. Imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi. Mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru. Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi. Akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Sengiyumva Viola we ashinga intaye ko ikigo inshuti ya bose cyamuvuriye abana babiri bari bakuze ariko bakaguma bonona aho baryamye. Nawe nyene aganira na jewe Albert Minani. Yakazina kandi Sengiyumva Viola bambaye ku mutumba wa Macyazo bacimbira kaburima. Ibyiza inshuti ya bose yankoreye ku bana bandi. Je ko abo bana bari babogwaye indwara y'igusoba aho baryamye. Mu gitondo bahabyutse ugasanga umengo na muntu yabasuka indobo y'amazi. Icyo gihe ndatangura ndatwara umwana umwe ndamujanye barampa umuti ndawumuha
ndamuha uje kunyica ngo je nguvyo ntavyo noshobora kumara mbwa nti ihambira ubinwa arabinwa abinyoye aramara ukwezi kumwe nibaza ngo nivyo kubesha ariko inyuma y'uko kwezi kumwe byaciye bifungira aho nyene ncasubira nayo ubundi baciye baba babiri inshuti ya bose ncasanga yankoreye igikorwa kinini gisumba mbere n'umuntu wabagwaye malariya ku kwezi nagura ico baryamako ico kintu nakibashimiye cyane ahubwo bazobandanya barondera n'ubundi bumenyi buvura izindi ngwara zisumbizo baze bahagarikire ngaho no kuri nkabanda bashimiye murakoze. Wewe rero wama uragura imatera canke ibirago kuko vyagoma bihera? Yego cyane jewe ukwezi guheze kagura ikirago kundi kwezi kugahera kagura ikirago haragira n'igihe nari mfise akamatera kari gatoyi nahora ndyama ko ndavuga ntereka ndabe yuko bobiheba ndakabaha nta nindwi bakaryamyeho kaciye gahera ubwo nyene ako kamatera nta nuwo menya ati yari matera canke cari ikirago cari nk'irya wari umukeka kubera basoba sinashobora kumenya nti yari matera ndaheba ariko rero gushika icyo gihe ubu naho nogura ikirago c'ibihumbi 6 ndabona ko umwaka uhera n'uwundi ugatangura ntarasubira kugura ikindi kirago. Abo bana basoba aho baryamye bari bangana gute kuko turamenyereye bigirwa n'abana bakiri bato? Umwana w'ubuheta bwa kabiri yari afise imyaka 14 umwana amukurikira yari afise imyaka 10 rero uwundi we bitari bwafate cyane yagira gatatu yabigize gake yari umwana ubafise imyaka 7 ni mutoyi yanyoye ko dukeyi ubu afise imyaka 7 yego bose barakize no kuri nakaka mu mutera abandi bantu kugira ngo biture ibigo by'ubuvuzi kamana cyane ikigo inshuti ya bose. Ivuriro ry'inshuti za bose hariho benshi bagifuza bataranarimwe kandi utarakoresha iyo miti ntaragapatoye ubwenge bwo kwivuza ariko ugiye ku inshuti ya bose bikaca bibonekana yuko uronka umuti wo kukuvura kandi ukakutuvurwa na wa muti w'ikirundi byakamonoretera uzokumbe wawurangiye tigenda ku inshuti ya bose wivuze abanguke iyo miti bayibahe bayifate nk'uko babibabwiye bazokira kuko na jewe nari nashatse kugamika ariko aho mariye kuyifata nkayibashira mukura abana banje ndabona ko bafise agahero. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga kwisoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Nyano dusozereye kino kiganiro ganira na muganga cuno musi twizere ko mwahumvitiye ibitari bike mufise akababakiye kubijanye n'amagara yanyu ngo kwitura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega turangije tubipfuriza kugira amagara meza naho ubutaha.